abagumyabanga twese turumwe turumwe abagumyabanga twese nakiza gutandukanya mbega yemwe n'amoko oyaye mbega yemwe n'amoko abana banana gato mbega yemwe n'intara oyaye mbega yemwe n'intara abana banana abagumyabanga twese turumwe turumwe abagumyabanga twese nakiza gutandukanya bonera kure twese turumwe turumwe bonera kure twese nakiza gutandukanya mbega yemwe n'inzara oyaye mbega yemwe n'inzara abana banana abagumyabanga twese turumwe abagumyabanga twese tuje kwifatanya n'abenegihugu bo muri komine ya Busoni bahuye n'ivyago uruzuba rukaka. Mu mico n'imigenzo y'abagumyabanga ba CNDD-FDD ikintu ngenderwako nkoramutima ni ibikorwa n'urukundo. Nivyo biranga umugumyabanga wese ahari. Nubwo rukundo rwadushikanye ngaha muri intara ya Kirundo, aha muri komine Busoni. Tuje kwifatanya n'abenegihugu muri komine Busoni mu bihe bitoroshe barimwo. No mu migenzo y'ikirundi barabivuga guhera kera ico twita kurengereza ijoro uwundi. Iyo wowe ufise ico wirengeje kuva kera narindi uwutagira ico yirengeje baramurengereza ijoro. Ndetse niyo umwe yabuze nk'igitungwa baramushumbusha. Nivyo vyamye biranga abarundi bose, nivyo bitegereza kuturanga nuno musi. Twebwe rero tuje kwifatanya namwe. Tumaze kumva ivyabashikiye ngaha muri iyi komine ya Busoni, tukaraba tugasanga si vyabavuyeko, kuko nibihe vyaduhinduriye. Ico gihe twaciye dutumatumanako abagumyabanga, turavuga tuti tuze tugende gufata mu mugongo abavandimwe bacu bo muri komine ya Busoni. Niho rero mubona abambere twaciye tuba turikora karaba hagufi. Nabo mu ntara ya Ngozi, intara ya Kayanza, intara ya Karusi, intara ya Muyinga. Mwabonye aho twaje twazananye ndetse rero n'abanyamabanga nshingwa bisata
bo mu mugambwe wacu CNDD-FDD nibo bagize ubuserukizi. Nagira ndabwe rero murabona haje umugambwe wose uri ngaha, mugabo ntitwaje kugarukira kubagumyabanga gusa, twaje kugarukira ku benegihugu bose bahuye n'ivyago muri komine ya Busoni, naho bamwe umunyamahanga nawe nyene arimwo, kuko murazi yuko umugambwe CNDD-FDD mu ruririmbo ndangakaranga k'umugambwe tuvuga tuti turondera ineza ya bose, novuga dukeneye ineza y'abarundi bose. Y'abarundi badatunganiwe umugambwe CNDD-FDD ntiwumva yuko utunganiwe. Nico gituma ngaha i Busoni mwaravunitse, mu Burundi bwose abagumyabanga baracumbagira, bacavuga bati reka tugende tubagarukireko. Twaje rero twitwaje aka gaseke kagizwe byose hamwe ibifungurwa twabazaniye bingana n'itoni 38 n'ibiro 315 by'ibifungurwa. Muri ivyo bifungurwa hakabamwo ibiharage, hakabamwo ifu y'imyumbati, hakabamwo n'ibijanju bamwe bita ubududu, hakabamwo umuceri udasyeye, hakabamwo ibiraya, hakabamwo ibigori n'ingano. Byose rero tubiteranije bikaba bipima amatoni 38 n'ibiro 315. Ivyo vyavuye muri izo ntara zine nababwiye. Turazi yuko ntibikwiye mugabo isabi igwiriroye, reka nuno munsi basi iryo joro turibarengereze, hanyuma dusubire inyuma, dusubire tuze turabwirana. Hariho abacerewe kuza barazana begeranya, tubandanya duhimiriza. Ndetse noneho duce tuhakura n'icigwa, tuyakuye n'icigwa kuko tugira duce dutera kamo mu ntara zose z'Uburundi bose begeranye, kuko namwe abanyabusoni turazi neza mu zindi ntara hateye ikiza c'inzara, namwe muhora mubatabara iyo byagenze neza. Nico gituma rero ubu bumwe dushaka ubukomeza intara zose kugira zize kubagarukirako. Twarabonye yuko sivyo mwigize, subunebwe. Aha mu ntara ya Kirundo turabona neza, haraduhaye icigwa yuko utegerezwa kwiga umugambi utomoye w'ingene ngaha mu Kirundo, naho ibihe byo duhindurira mugabo dushobora kubaho kuko turabana. Akatavuga ntigahenda akavuga. Mu zindi ntara iyo hatsi izuba mu gihe cici baragomera amazi ari ya ruguru mu masoko, hanyuma ayo mazi agaca mu mihana agenda aravomera. Muganga mu Kirundo aka karere kanya amazi aba hepfo ntaba haruguru, kuyaduza bikagorana. Rero nico gituma icigwa tuhakuye ari uko rutegerezwa kwiga ingene tuza turubaka amatangi yo kubikamwo amazi, hanyuma amazi ari muri ivyo biyaga tukayaduza, hanyuma agasubira kumanuka agenda aravomera ibitegwa. Nta wundi muti tubona ushoboka atari uwo. Kandi nk'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ari uwo nkomoko y'ibyiza byose bituma bene gihugu batera imbere. Uwo mugambi tugiye gushikiriza ko leta yowiga kugira ngo turabe ko twoza turahangana n'ibihe ahantu hameze nk'uko, kuko mu zindi ntara batekaniwe, kuko muci baravomeye baragira n'amahigwe hanyuma imvura iragwa. Ariko rero nagira ndabaremeshe, ntimwihebure, nimuhave muvuga ngo Imana yabibagiye, ahubwo twebwe tubifata yuko ari nk'ikimenyetso, urupimo rwo kuraba yuko abarundi tufatanye mu nda. Aha Imana irashobora kuraba iti mbega ko bagumya bangama baririmba ko ari umwe, ko bari umwe atakizo batandukanya, reka turabe. Nico gituma bari igihe cyo guca dufatana mu nda. Imana iri kwiratwereka itubwira iti ngira ndabereka inzira yo gukundana.
noneho kundana abatagowe bahana iki? Bitegerezwa kubuko, kandi turizeye neza yuko aramagerageza kugira ngo Imana irabe yuko twihebura tukayibagira. Ibambewe ibi byerekana ubuninazwa bwayo, kuko ibi nibihe byuko tuyihanga tukayiraba tukavuga ruti Imana tugirire neza tukemera ko ari Imana. Nico bituma rero mutoca mwihebura, nigihe ahubwo cyo gukomera, mukomere mureme. Twese abarundi turi kumwe tuzofatana mu nda, ntacyo tuzoba.